Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti y'umukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: abiwe barabaza amakuru y'umusirikare Ntaconkurikira Oscar. Oscar Ntaconkurikira ari mu rwego rw'abasirikare batoya, avuka muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Abiwe bavuga ko yarungitswe muri Kongo kw'igenekerezo rya 5 Ntwarante 2023. Ni ukuvuga ko haheze umwaka n'ukwezi Oscar Ntaconkurikira agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko kuva agenda batarigera basubira kumwumva cange ngo baronke amakuru yiwe. Abiwe bakaba bafise ubwoba ko yoba yarapfuye ntibabimenyeshwe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi igiharo imbonerakure yishe umusore, umuryango w'uwishwe uriko uraterwa ubwoba. Steve Irankunda yishwe kuwa 8 Ntwarante 2024 guheze. Iryo bara ryabereye muri zone na komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ni ukuvuga imbonerakure niwe yamwishe. Umuryango w'uwishwe uriko uraterwa ubwoba na se w'uwamwishe agomba gutegeka ko boheba gukurikirana urwo rubanza bagakoresha ukumvikana bisanzwe. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye. Nayo Igitega hariko haravugwa ko ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze cane. Ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa vyaraduze cane kw'isoko nkuru ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Mu kiringo kidashika amezi 3 ku bidandazwa bimwe bimwe ibiciro vyigwije na kabiri. Abaguzi baridoga ko batagishoboye kurangiza ukwezi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko imahama mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hariko haravugwa ubukene budasanzwe bw'amazi meza. Haravugwa ubukene bw'amazi meza mw'ikambi y'imahama mu Rwanda. Impunzi zivuga ko n'amabombo make bahora bavoma ko bayahwikira ntibabe bakironka amazi. Kugira ngo uronke ibido y'amaritiro 200 bishobora gutwara amasaha 4 urindiriye kandi ugahakwa kugira ingorane zikomeye cane mw'ijoro. HCR isigura ko abantu babaye umurengera bivuye ku bantu benshi basaba ubuhungiro n'ubusaza bw'ibikoresho vy'ihinguriro ritunganya amazi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Uravyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abiwe bariko barabaza amakuru y'umusirikare Ntaconkurikira Oscar. Oscar Ntaconkurikira ari mu rwego rw'abasirikare batoya, avuka muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Abiwe bavuga ko yarungitswe muri Kongo kw'igenekerezo rya 5 Ntwarante 2023. Ni ukuvuga ko haheze umwaka n'ukwezi Oscar Ntaconkurikira agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko kuva agenda batarigera basubira kumwumva cange ngo baronke amakuru yiwe. Abiwe barafise ubwoba ko yoba yarapfuye ntibabimenyeshwe. Dufatiye ku kiringa abiwe bavuga ko yagiriye muri Kongo, Oscar Ntaconkurikira azoba yarungitswe muri Sud Kivu guhiga Red Tabara na FNL ya Nzabamema. Ubundi abarungitswe muri Sud Kivu bahora bagomborwa uko amezi 8 aheze, ariko vyarahagaze aho abasuda b'u Burundi barungikiwe no muri Nord Kivu kugwana na M23. Ikibabaza imiryango n'ingene abasirikare bashobora gupfira muri Kongo ababo ntibabimenyeshwe.
gushika hagati muri Nzero 2024 abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bari batunze amatelefone ariko kuva ico gihe barazibatse ubu ntibavugana n'imiryango nibo basirikare bonyene muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batarekuriwe kuvugana n'imiryango abasoda ba Kongo barafise amatelefone kandi aribo abacu bagiye gufasha abasoda ba Afurika y'Epfo barafise telefone aba Malawi barafise telefone aba Tanzania barafise telefone abarundi nibo bonyene bashizwe muri ayo mahano mu gihugu kitari icabo uwogira amakuru y'umusirikari Oscar Ntacunkurikira yotwandikira tukayamenyesha umuryango wiwe nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko igiharo hari imbonerakure yishe umusore nayo umuryango wishwe ukaba uriko uraterwa ubwoba Esteve Irankunda yishwe kuwa munani ntwarane guheze iryo bara ryabereye muri zone na komine Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ni ukuvuga imbonerakure nyene niwe yamwishe umuryango wishwe uriko uraterwa ubwoba na se w'uwamwishe agomba gutegeka ko boheba gukurikirana urwo rubanza bagakoresha ukumvikana bisanzwe uwakoze ayo mabi arazwi ni Jokeri Niyibizi ni umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD akaba ari no mu mbonerakure ni ukuvuga umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yishe Steve Irankunda mw'ijoro ry'uwa munani ntwarane 2024 guheze igihe ivyo vyaba uwo musore yari mu nzu yerekanirwamwo sinema irabwa na Jokeri Niyibizi yarakubise Irankunda gushika aho apfa ikibabaje gusumba iryo bara ryakozwe imbere y'umukuru wa zone Giharo Desire Hakizimana ivyo ni ivyiganwa n'ababibonye biriko biraba baranatomora neza uko vyagenze bati Steve Irankunda yarashwanye n'uwundi muyabaga yari aho nyene muri iyo nzu mwene inzu ashitse yategetse Steve gusohoka uwo yaranse gusohoka agasigura ko yarishe amafaranga mu kwinjira niho Jokeri Niyibizi yaca amusimbirako yaramukubise amusekanya n'uruhome inshuro nyinshi haca apfira aho nyene umuryango w'umuhisi waratabajwe umuryango w'umuhisi waratabajwe waraje gutora ikiziga ca Steve Irankunda yahambwe bukeye bwaho n'umuryango wiwe muri iryo joro nyene Jokeri Niyibizi yaciye ahungana n'utwiwe yerekeza muri Tanzania ubu ariko akorera ivyashara vyiwe hakurya muri Tanzania ivyo nibivugwa n'ababibona komine Giharo ihana urubibe na Tanzania iterabwoba haraheze indwi yose umuvyeyi w'uwo yishwe hamwe na Inasenge bariko baraterwa ubwoba na mwene gukora iryo bara uwo nawe azwi ku izina rya Burunga ariko atera ubwoba abo bakenyezi babiri ni ukuvuga Trifoze Harerimana ndetse na Annonciata Nkurunziza ko bazokwicwa mutegerezwa kwemera kumvikana muhebe ivyo kurondera ubutungane kugira ngo umuhungu wanje atahuke ave muri Tanzania ahandi ho muzombona uko akaba ariko yabateye ubwoba kubw'amasoko yabonye abatuka se wa Jokeri Niyibizi ni umunywanyi wa CNDD FDD umuhungu wiwe nawe nyene ni umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe Senge w'uwishwe ari umunywanyi w'umugambwe Seneri abanyagihugu bo muri ako karere aho abenshi mu bavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bahunze basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo bakinge ko ibara ryohava rigwa abajejwe intwaro n'igipolisi igiharo ntibaragira ico bashikirije kuri ivyo nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Gitega ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze cane ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa vyaraduze cane ku isoko nkuru ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu kiringo kidashika amezi atatu ku bidandazwa bimwe bimwe ibiciro vyigwije na kabiri abaguzi baridoga ko batagishoboye kurangiza ukwezi ikiro c'ibitunguru vyera cavuye ku bihumbi 4,500 kija ku bihumbi 8 y'amarundi ibitunguru bitukura navyo vyavuye ku mafaranga 4,500 bija ku mafaranga 7,500 y'amarundi ikiro c'ibiharage bisanzwe vyitwa canga vyavuye ku mafaranga 2,500 bija ku mafaranga 3,200
kinure biva ku mafaranga ibihumbi bitatu bija ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana indwi. Ibiharage navyo vyitwa muhoro ibiharage navyo vyitwa muhoro biva ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu bija ku bihumbi bine n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi. Ku muceri uwurimirwa mu Burundi wavuye ku bihumbi bitatu n'amajana indwi uja ku bihumbi bine n'amajana atanu y'amarundi. Nayo umuceri uva muri Tanzania wavuye ku bihumbi bitanu uja ku bihumbi bitandatu vy'amarundi. Ku bindi bidandazwa ikiro c'amateke kigurwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu mu gihe cahora ku mafaranga igihumbi. Imyumbati yavuye ku mafaranga igihumbi ija ku mafaranga igihumbi n'amajana atatu. Ifu ya nyuma y'imyumbati ni ukuvuga inyange iva ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu ija ku mafaranga ibihumbi bibiri. Nayo ifu nziza ya mbere iva ku mafaranga ibihumbi bibiri ija ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Ibiraya vyavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu ku kiro bija ku mafaranga igihumbi n'amajana icenda. Nayo igitoki cahora kigurwa ibihumbi icumi muri Nzero ubu kigurwa ibihumbi cumi na bitanu vy'amafaranga y'amarundi. Ivyamwa ubu vyarabaye imfungurwa z'abavuye hanze z'abavuye hanze y'igihugu canke abo muri ONU hamwe n'abandi bakomakomeye. Uko akaba ariko umwe mu baguzi twasanze aho muri iyo soko yidoga asigura ukuntu ivyamwa vyadugije ibiciro gushika kwigwiza incuro zitatu mu kiringo kimwe. Pasteke yahora igurwa ibihumbi bitatu yaraduze ija ku mafaranga ibihumbi umunani. Mandarine zahora zigurwa igihumbi zaraduze ku bihumbi bibiri. Imyembe itanu igurwa ibihumbi bitanu mu gihe yahora ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu. Mfise abana indwi ngaburira hampande y'abandi babiri ndeze hamwe n'umukenyezi wanje. Ndonka ibijumbu bigoranye ubu birangora cane kugurira umuceri umuryango wanje bivuye ku biciro vyaduze. Amafaranga ndonka ntakiragama kuko nkora nabi mbundabunda ncungana n'abapolisi batuza gukorera mu gisagara ca Gitega. Uko akaba ariko bumwe mu bunguruza abantu n'ibintu ku makinga ashinga intahe asaba ababijejwe gutorera umuti ubukene businzikaje Uburundi. Iryo duga ry'ibiciro ririko ryibonekeza mu kiringo c'amezi atatu gusa. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega na cane abakozi ba leta bahembwa imishahara bita ko ari ntica ntikize ubu bari mu ngorane zidasanzwe mu kubaho. Abadandaza bo bavuga ko iki gihe c'imbere y'impeshi camye ari ic'inzara. Ntituronka ubushaza n'ibiharage kandi bimaze ukwezi kurenga. Ubwo bukebe butuma ibiciro vy'ivyankenerwa biduga. Nibaza ko imvo ari igabanuka ry'ibifungurwa mu barimyi bivuye ku mpeshi. Nibaza ko gushika mu kwezi kwa gatanu 2024 hazoboneka agahengwe. Uko akaba ariko umudandaza wo mw'isoko nkuru ya Gitega asigura. Abandi bishimikiza ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro. Nibaza ko iduga ry'ibiciro rifitaniye isano n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro. Ivyo birafise ingaruka mbi ku rudandazwa rwacu. Uko akaba ariko umwe mu badandaza ibifungurwa mu gisagara ca Gitega agaragaza umubabaro. Ibiriko bibera i Gitega biri no mu zindi ntara mu gihugu. Umukuru w'igihugu abona ko abarundi baba mu murima wa Edeni. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi.